Bakunzi b'ibiganiro vya HTV numunezero gusubira kubana namwe mu kiganiro canyu, ikiganiro cacu, ikiganiro c'intahe. Ikiganiro c'intahe ni ikiganiro turabira hamwe ivyo umwami Yesu ariko arakora mu buzima bw'abamwizeye. Nuno munsi twatewe iteka twashitse turi kumwe na Ngabire Ange Channelle, numwe mu barokowe na Kristo. Numwe mu bo Kristo yiyeretse mu buto bwabo mu gukura aho yagiye aramwereka ibintu amukorera ibitangaza mu gukora ibintu mu buzima bwiwe. Ivyo bintu rero yamukoreye mu buzima bwiwe n'ibindi nivyo n'umusarika arakora araza kubitwiganira. Turi kumwe, karibu Ngabire. Akoze cyane Madame Yvette. Mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Kandi turanakeneye kumenya Ngabire ninde, Ngabire avuka hehe, Ngabire avuka n'abantu bangana gute, Ngabire acafise abavyeyi, Ngabire mutwidondore muri ayo majambo. Madame Yvette murakoze cyane. Ngabire ni umumama kijijwe, ni umurundi kazi de père et de mère. Hanyuma nikorera utwanje, navukiye mu ntara ya Rutana mu manuko bw'igihugu sud-est. Hanyuma ndakijijwe. Yego. Ngabire arakijijwe. Kandi ndi umuntu Imana yagiriye neza gusa. Ngabire arakijijwe, Ngabire yakijijwe ryari? Mbega ukizwa kuko vyagenze gute? Ngabire yakijijwe afite imyaka 14, hari muri 98 mu gikorane nari natumwemwo narungitswemwo n'umuvyeyi yarandeze. Hanyuma ashanda kigendamwo ntashaka vraiment. Kora yuko je nari umukatolika yikundira Bikira Maria umuvyeyi wacu. Hanyuma atangura kumbwira ngo ninje gusenga mu wakitwa. Nukuri nagiye bakwega nka kugihoba ngo nakwega impene. Umunsi wa mbere mvayo nuwo mbaza ati bavuze iki. Cyari gikorana cyari cyabereye kuri stade FFB yari gihari. Ntumbaze ngo ninde yacorganije ko deja nakigiye ngo ntagikeneye. Ico nibuka cyari kirimwe nuko yari umuvuga butumwe yaje ava muri Amerika yitwa Sam Tipit. Quand même j'ai gardé iryo zina. Hanyuma Sam Tipit aza mu 98 niyaza ko hari mu kwezi k'umunani. Umunsi wa mbere ntanakimwe nari nshaka ko nari nshavuye, bandungitse nshavuye ntashaka. Hanyuma umuvyeyi wanje yarakijijwe. Ndetse yarakijijwe. Hanyuma ku munsi wa kabiri bizarrement aho twari twajanye twabana mu munsi ntibari bashaka gusubirayo. Meje nashaka kujayo. Ndagenda icyo gihe hari abantu benshi cyane, hariyo byarashika tukumviriza ubutumwa mu modoka. Imodoka zarenjeye indani. Ingene vyari bimeze ntavyo nibuka. Muganda ndazi ko hari ubutumwa numviriza mu modoka. Hanyuma atubyagira ingene umushiki wiwe bamwishe. Hanyuma agahuja muri airport ahura n'umuntu yamwiciye mushikiwe. Yumva ijwi ry'Imana yamubwiye ngo genda ubabarire iryo muntu yakwiciye mushikawe. Cyangwa ati Imana sinshobora singeza Sam wibuke ko namanutse mu isi kugupfira, wibuke ko nakubabariye nawe umubwiye udashaka kubabarira, shaka kubabarira. Sam acagenda aramwongorera amubabarira abwiye ati ndakubabariye, amwongorera mu gutwi yongorera wa muntu yamwicira mushikiwe. Acara atubwira ngo niba nde abantu bashaka kubabarira muri mwebwe. Yatuze ukuboko nk'abandi bose. Ubutumwa sinabwumvise, numvise iyo ntaye gusa. Ndugije ukuboko, muri umwe nadugije ukuboko nanje ntangura kumva amajwi ambwira wewe wari umuntu ngutobabarira. Bewe umuntu utobabarira ninde? Ose ngene umwana mwiza. Yari amajwi ya Satani. Ko yanyumvisha ingene ndi umwana mwiza. Donc manure yamanure mwangumizayo. Acara ubwo nyine acara dusengera atarinze no kutubaza ibintu byinshi. Dusengeye acavuga ngo abo bantu nyene badugije amaboko atawuvuyemo atawongeyemo mwese muze hano imbere mwihane. Ndagenda abakobwa twari twajanye twabana mu nzu nagenda bagira gutya. Ndagiye gukitswa ashika hariya nkabisubira kuku ndagiye. Yari black jusque là. Ariko nshitse imbere akavuga ngo nimupfukame mubwire ibyanyu byose Yesu. Rotanga upfukama gutya. Samenye ingene narize.
ufite narumvise neza ko ndi umunyabyaha ona rya jambo rya mpemu yaratwemeza ibyaha numva ndi umuntu mubi napfukamye ngiye gusaba Imana imbabazi z'umuntu mubi pe kandi agana mfite imyaka 14 me numva nari umunyabyaha ruherwa harimo n'ubupfuvyi rero nari nikoreye umubabaro wari mwinshi ubuzima bubishe byose ndapfukama mpagurutse ntumbaze ngo yadusubishijemwe yahe majambo meje mpagurutse nari undi muntu igitangaza cya mbere nibuka n'ubwenge bwanje cyambayeko novuga ngo hariho miracle hariho ndazi igitangaza metamorphose sinzi ikintu kibaye cyahindutse cyabaye umunsi nkizwa Ngabire yapfukamye siwe Ngabire yahagurutse hamaye ndabandanya nkunda Imana kubwe gudashaka kwibaza nahavuye n'ivya Bikira Mariya umwe ngo bahejeje kubikoropa mu mutwe vyafuditse donc umuntu yahagurutse ntahahuriye n'undi muntu ikintu kindi nari numva mfise mu mutima numva noja mu barabara sinzi igituma numvise iyo sensation numvise noja ku mubana wo mwibarabara nkumva no bayambira numva afise urukundo rwinshi cyane sinzi igituma numvise hari hoza abana bo mwibarabara ngabo ngira ngo hari ico twari duhuriye ko benshi n'imfuvyi benshi nta rukundo agirirwa numva no rubaha numva ndabaku numva abantu bakeneye urukundo bakeneye impuhwe nyinshi nibo rero numva nohera ko kuyambira iyo niyo nkuru yanje y'agakiza ndashaka igitangaza niyo ndiko ndasaba Imana igitangaza nkumva Mana ndakeneye miracle ntayo urankorera mu buzima nibuka umunsi nkizwa ngene nagiye n'uwagarutse abantu babiri batandukanye Ngabire yakijijwe kubera musi jambo twitwa kubabarira Ngabire none uno munsi yababariye ivyo yababarira abantu byo bari byari biri muremereye gose muri we yababarira abantu yababarira ivyo bikomere yari afise byumva bimuremereye mu bituma ataryoherwa byari bikomere nyabaki byari byavuye kuki ndashima Imana kugakiza yampaye nkiri muto cyane kuko yitakama canke iyo ntakizwa ico gihe mfise imyaka 14 byari kungora ko nkira ivyo novuga vyose no munsi ko nakiza byari kungora cyane gose ko ufite byabaye yabaye porte d'entrée umuryango novuga ngo Imana yaronse kugira yinjire nko mu buzima bwanje itangure uramaze kubona nk'uwinjiye mu nzu baherukamwo haheze imyaka 50 ibitangurirwa umwanda ubucafu umuntu agiye muri iyo nzu ntamarira ubwo bucafu icarimwe ahera ku kantu kamwe ahanagura bishaka kuzomufata ukwezi canke amezi canke akazara nubaka n'ivyabomotse mugabo donc iyo lefate yo kuronka naho winjirira hanyuma nico agakiza kanje kambereye canke kabereye Yesu mu buzima bwanje Yesu yaboshoye kwinjiramo hanyuma acatangura kwiyokipa kamwe muri vya bikomere byari byinshi ivi kamwe umutima wari warasivye d'abord jewe imyaka 14 muhira novuga ko nakwije imyaka 12 muhiri wacu tumaze kubura abantu 5 mu nzu iwacu kandi batapfiriye rimwe batarozwe batanizwe batatewe ibombe canke ngo baraswe umwe wese agenda umwe hahereye kuri batonya banje 3 abakobwa 2 n'umuhungu umwe munyuma hazamwo mama munyuma hazamwo na papa donc ucawumva ubwo buremere umwana w'imyaka 14 yari afise ivyo vyabaye mfise 12 gusa me 14 aho nakiraga kizaho urumva nari maze deja kurerwa mu miryango ibiri nari ngeze ku muryango wanje wa kabiri kuva abavyeyi banje vyayindi bagenda barabahererekanya impfuvyi genda no musi kwa tontonaka okay wowe turakwihariya we nawe tugushize hari mu miryango nabayemwo yose hamwe novuga ko ari imiryango 4 aho a 14 ans nari ngeze ku muryango wanje wa kabiri yego donc urumva kubura umuvyeyi je nabuze mama niwe yatanguye gupfa mu bavyeyi banje abatonya bacu bo burumva wamengo nibisanzwe kubera yuko abavyeyi baba bahari barabakuvra barabakunda egura babazwa nuko wapfishije abo muvukana mugabo hatanguye kuvamwe umuvyeyi ni nko kugusha ukuguru katangura kugendera kuri beki mama fa sinashotse ndabimenya yaragwaye
yageze gupfa ntibana bitubwira muhira bya bindi nyine abantu bakera baratinya kuvuga urupfu ubunye ni ubibona ku mastatu birateye ubwoba ibyo abana b'imfuvyi iki gihe baragoye ya birarenze twe barabinyegeza mugabo ubu uravye mastatu cyane y'abantu urashaka kumenya ko muvukana yapfuye atawundi muntu n'umwe mu muryango arabimenye kubera iki rip naka abagenzi aho kuze guhoza mwebwe atangura kubimenyesha isi rero twe ico gihe barabihoze navyumvise mu iradi ndiko ndakubura barambujije ishuri bamwe ngo n'umunsi ntuja ku ishuri hamaca ndafata ndakubura muri salon mfise imyaka 10 ndiko ndakubura nyene muri salon ndifura ndumwana akunda dukogwa hanyuma nza numva amatangazo ico gihe muri 94 nta kindi cyavuga yari radi numva umuryango wa naka numva ni papa warabibuze nkanyezi abo to mama yapfuye yaba muhira yamaze igihe kinini agwaye mu bitaro umva n'umubabaro mare tuza kubana na papa papa nawe atangura buhoro buhoro aherengetera urabona ko agoni yiwe twarayibona twarabona ingene asinzikara twarabona ingene agabanuka ingene atakaza inguvu byafashe imyaka twarabibona uri umwana urabibona urabona ko sindavyemeye ko agira fe muganda yibona ko agira fe rero naco nyene yumva n'igikomere mu nyuma na papa biramugora tu depression akabonge kubera yuko umva yarabona ko ahejeje gupfakara nyuma y'imyaka mike nawe ariko aragenda mbega abana bazoja hehe mbega bizogenda gute ivyo vyiyumvira umuntu wese ariko aregereza urupfu atanguye kuvyiyumvira birafekta mu mutwe rero dutangura kubana nabi inkoni zirenze urugero kubitwa nk'inzoka ntangura no kwiyoza nimba ari papa vy'ukuri ngabo yagwara akaja mu bitaro nkumva ndamukunze kubera nabona ari mu ntege nke nyinshi nkumva nteye nanje ikigongo hama mu nyuma nawe arapfa apfuye hoho kameme babantu baduproteje nta bari bahari twaragiye ku ishuri tubibwirwa n'umwana twigana avuze ngo papa yavuze ngo papa yoba yapfuye papa yavuze ibintu bitaba ngo papa wangu twamye tuvuga ngo papa avuga ngo papa wanyu yapfuye canja mu ishuri après-midi yose y'ishuri yaheze nindyamye ku meza ndira abigisha bakaza ko ari kararira abandi bana yabuze papa wi baca kuvugira tundi twana akaza akaguhoza uko babishoboye uko bavyumva hanyuma igihe cyo kumuhamba kiragera turaca ku mazi duciye ku mazi habaho ikintu rero cyambere igikomere ubuzima bwanje presque bwose kumva ko papa yarapfuye cyari kimwe me kumva umuntu avuga ati yari n'umupapa ntanazi yari mu bagenzi ba papa mwaje nta nawe bwabona ati burya uyu mugabo asize umwana umwe twavugana umva twari dusigaye turi babiri asize umwana umwe n'ikivyagwa Ngabire yabivuze muri amajambo nyene ca ndabaza umuntu twicaranye w'umuwonkure nti uzi ibintu ikivyagwa n'ukuvuga ntiyanyishuye imbwaje compris uwo mwanya harambayemwo intambara yo kwibaza bon donc si papa kumbe kwa kuntu yahora nkubita kose kumbe za nkoni zose yaranyanka bigeze hose ubu uri kuriyumvira ubu uri muri uba wakorokeye mu rudavagi rw'ama emotion wibaza ibintu biriko birakubako bahejeje kuvuga ko atari papa wawe nawe ubuzima bwabayeho atari papa wawe ika n'ukuri ntavyo nari nta n'ivyo nari bwumva abantu bavuga sihama ko ababanye bashobora kuba bari babizi mugabo je ntavyo nari nzi nk'umwana bagerageje gucunga je ntavyo nigeze numva ndazi ko abandi benshi bari babizi mu nyuma narahavuye ndabimenya hanyuma ndemera ndabaho ubwo buzima ubishe nyene bwo kwaccepta ko bwa bundi ngira ndafise uwundi mu papa none ari kuko ntigeze numva n'umunsi n'umwe bambwira ati burya urafise kanaka umuvyeyi wawe aha ntivyari vyoroshe rero ico rero kiba igikomere wumva ko ndahejeje gutakaza identite narandi umwana wo kwa naka ubu vyafuditse kuko nico kibazo ca mbere cambabaje mu buzima naniyumvira mbega ninagira mariage umugabo wanje tuzoshira ko invitation za gute mbega ninagira amahigwe mabi canke meza sinzi ko novuga ngo ni mabi canke ni meza nkasanga
afise se wiwe azwi cyane tuzora tumufuta azoca yemera sacrifice iryo zina rikureho kandi jewe kubera ko ntazi mbega ngiye kwitwa uwandi rero ko mu byabaye umuntu afise identité wari amaze kwandika ni kenshi ku ishuri baguhambira ati vuga papa wawe yitwa na mama wawe yitwa nde je sinaca ndabihindura ko ntasi mfise ubundi shirako cyagumye ari vya bindi nyene ubwa nkabanzi ko umuryango waramaze kunyigiza kure rero nivyo byaciye bibi intambamye mu muryango muje na mutonya wanje baba obligé kutwiba aho kuri kote ya mama kenshi kote ya mama yamifise ukuntu ariyo yirerera abana imisi yose kote ya papa byamabigora rero bo urumva bavuga ati bose n'abana bacu badutwara mu ntara ya ruguru hanyuma ubuzima busa n'ubutunaniye kubaho buratugora cyane mutonya wanje yari umuhungu angana gutya tuvayo angana uku mugabo mva mu nyuma bavuye badutandukanye ico umuryango wa mama wari wagerageje kugwanya cyahavuye kiba mutonya wanje aje kurererwa kuri kote ya papa nje kurererwa kuri kote ya mama eko rero niberaho muri bya bikomere byo kutagira mu nyuma ndahura na mon père biologique wanyibarutse ariko nta migenderanire yahabaye kumva twarahuye hama tugasura tugahura nk'inyuma y'umwaka tugahura nk'inyuma y'imyaka 2 nta migenderanire yahabaye hama kandi je ko nari kuri kote ya mama batamuzi ataje ngo bamubone canke ngo aje aturamutse canke bimwe byo mu Kirundi bavuga ngo gukwa ataje gukora uwo mugigwa byari bigoye cyane gose ko je ndamwishira wese kuko urumva ntibamuzi muhira rero mariage ndayikora entre-temps papa le père biologique mwahuye gute wamumenye gute namweretswe na marume namweretswe n'umuonkle wanje maternel marume arambwira ati genda ujya mugabo akuvugisha mu ntango natangiye kwimvira none agira ngo urishe mu bagabo ageza ahambwira ngo genda ujya mugabo akubwira umva ko ico kintu ntigisona neza ngo genda ujya mugabo akubwira ndamwitaba nageze kumushikira ntaryohewe kwera ingena mu presence kuko ntitwari kumwe yambwira ati turafise icyo tukubwira n'uyu mupapa aho ngira nari kuvyumva ngaho yambwira ati genda ujya muntu akubwira rero arambwira ati burya c'est moi ton papa nico byari bimbwiye muri uwo mwanya naciye ndabahirya mbwa okay kuko urumva witwa ko yari papa yari yarambabaje bikwiye numva no mubaze none aho nagapfiriye nabi wari uri kuko wari uri biragoye ufise utubazo twinshi uri umwana yego rero tumenya nuko nawo tuvukana mu nyuma ndanabamenya kuko muri kwa kubabarira navuga narize gutahura kandi murumva naho uja mu bikomere ukaja mu makonfli mu mutima wawe hari akaji kakubwira iki sica Ngabire babarira papa wawe mwemere papa wawe musi umwe ndafata imodoka ndagenda Igitega aho yaba ndamusanga ndambwira njenje kukubabarira papa wawe yego nje no kukwakira ndemeye kuri papa wanje nanje ndazi ko ndi umwana wawe rero mbabarire nk'umuntu akijijwe sishaka kukwihakana nta mugisha urimo rero ariko navyo nyene ntivyatumye imigenderanire iba nkuko je nabishaka oya vyabandanije uko hamye hariho intambamye nibaza ko ngira ngo yarabura hahera kugira aze ku umuryango wanje mura kuko yahavuye yitaba Imana mu mwaka uheze ataraza mu muryango wawe yari bwari ariko kubwo kugira neza kw'Imana rya jambo twavuga ry'Imana ikuraho ibikomere ikiza ibikomere narashoboye kugira intahe na pastori wanje iraca kuri YouTube bamwe barayizi umuryango wanje novuga ngo niho ahanini wamenye uwo ndiwe kumva narivuze umuryango uramenye uwo ndiwe ndabona ko aho tuvukana baranyandikiye mu nyuma kuri papa ni 8 aho tuvukana kuri papa arambwira ati ntahe yaba twayibonye n'ukuri ubuzima wabayemwo burateye ubwoba
ndumva bose baragize commentaire. Hanyuma mu ntango z'uyu mwaka nyene numva famille irambwiye ati burya dushaka kuza basenge bawe umuryango wo muvukana tuzoza tukuramutse twakire mu muryango. Umva ko Imana igira neza, baraje. Sinzovyibagira, wari umunsi ugoye kuko urabura n'ivyo uvuga. Urabura uhera wibaza mbega tuje kuvuga ko uyu mwana ari uwacu, mbega barabizi, urabura ivyo uvuga. Me iyo geste ga Madame Yvette yankuye ko ibiro bitagira uko itoni ry'umutwaro ku mutima wanje. Abo bantu nari sigenda baraba nkabona n'abandi bantu numva ndabakunze. Ndaraba aba batanto banje bamasenge nkumva ndabakunze. Naraho tuvuka kandi gatwese tuzi naye. Mugabo hari ikintu cabaye, hajya kwemegwa ni ikintu gikomeye cyane. Umuvyeyi kubona akubwira ati mwana wanje ndakwemeye, umwana ati nawe muvyeyi ndakwemeye. Ntibisaba ivy'uruzogi, ntibisaba n'umwana wa adopse arakwaaccepta ukamwaaccepta, mukaba umuvyeyi n'umwana. Je rero naho harimwo n'ibyo kumva ko ndamaraso yiwe, nta kwemegwa ko ari kwarahabana. Ico kintu cyaramboshe. Ndazi ko abantu ariko baratwumviriza aha hantu hatoneka cyane. Iyo ubayeho soit waravyaye umwana hanze vyanse kumwemera, numva no kuhaje aba bapapa nukuri muhaguruke mu bwitonzi bwanyu, muraba baherekeza muze muri beri imitima y'abana. Mushaka kwibaza ingene vyica umuntu kutakaza identite. Uro kwanda ukumva ntuzi ukumva ico kibazo ntushaka gucisha mu masegonda 3. Urumva jewe mvuka wisanzwe mama papa nawe mfise babiri urataka. Uravyumva? Rero Imana aho hantu yarahankijije biciye muko nubahutse nkavuga mu ntahe. Hama kandi vyabaye imbere ko tuganduka kuri data mon père biologique, byaranzituye. Nagiye kunywa amata numva ndi umwana mu muryango, sino vyari kungora kumva benje kunywa amata kuri uyu muntu amata kino kimwe yamari uco wumva umengo. Ariko umaze kwemegwa wibagira na vya bindi byose uvuga ngo ntaco yakumariye, uca wumva kumengo nta nivyo usa no kwibuka, wumva urukundo rukwishe rukunezereye, umva ubohotse. Kindi noshingira ko intahe uno munsi kitari mu ntahe zari zaheza abantu benshi bazi, harimo ico mpejeje kuvuga ubunyene, harimo n'ikindi gitangaza Imana yankoreye muri uyu mwaka. Nuko biciye mu ma circonstances atatuvuye ko ibintu by'amatongo nibiki, muramukazanje umugore wa mon petit frère yarahagurutse aje kugwanira amatongo, bijamwe imburano. Hanyuma bati mbega hajya umugabo wawe yivukana ari umwe canke ni babiri? Atoya yivukana ari umwe, atundi baramwanse baramuhakanye. Ati naze hano ayitubwire. Ntangura kwitaba ama convocation y'amatongo nirukanywemwo kuva ndi mfise imyaka 12. Imana irakora igitangaza. Sentare zo kumugina zirabaza abantu bahoze aho hantu ruguru bati uyu mwana muramuzi? Abatama bati turamuzi koko kuko se wiwe yigeze kuganduka kuri nyina. Ati hanyuma araza aratwereka umuryango afise, atatubwira ko uyu mwana ari imfura yiwe kukurikira nawe ko afise abana babiri. Ati none banyakubahwa bo muri sentare, jewe ndinde kugira ngo nirukane uyu mwana n'uyu muryango. Donc cha kintu bampakanye mfise imyaka 12 nja kucemezwa muri sentare ntanabironde, sinigeze ndabironde. Umuntu umwe yihagurukiye yigwanira amatongo, hajamwo n'ivyane. Bati turaca urubanza kandi reka tuje mu mwiherero. Ruvuye mu mwiherero bati uyu mwana n'uyu mu papa se we ni uyu ni se, kandi turamuhaye n'igisimbo, ukuvuga itongo ry'umukobwa. Numva ndarengewe. Donc ikintu cambaye ko igikomere ninjiyemo kuva ku myaka mfite imyaka 12 nje kugikira uyu munsi mfite imyaka 39. Wow.
ikindi kiryoshe nuko muri ivyo bitangaza Imana ikora nagumye ndiko ndabwira abantu muri iyo famille ya papa nugumva hari harabayeho rupture dusuye guhumwana tugahura niho nababwiye nti naho bampaye igisimbo je narakomerekejwe n'umuntu yambwiye ko ndika ivyago umunsi mwamubonye Bujumbura muze mumuhamagare je mbwizwa kuvugana nawe ntimaze imyaka myinshi ndamusengera ngo ntazapfe atambonye banza numva wambwiye ngo ari ngahe Bujumbura ngo aje muri vacances nivyo ndagusavye mumunyereke nza numva message mbwiye ati wa muntu si wazobona arakubonye ati avuze ko akeneye kukubona nawe ararusha kumbure ko nawe yararusha dusha turahura tugize turicana tutaravugana ibintu vyinshi ikintu cya mbere atangiye kumbwiye ngo ndagusavye imbabarire umbabarire urubanza rwo wanyu muri abana gogaruka uyu munsi sinoruca nkuko naruciye kijya gihe nukuri nakoze amakosa atwaye narinze amategeko agenga abantu kuko nivyo nakoramo ati rero uko no bikora kose aba papa wawe ataba papa wawe ujya muntu yarakureze nta wundi so waruzi mohalima ni papa wawe nakoze nayo kuvuga kuri kivyagwa kuriwe ko kuri umwana ati rero mbabarire twibagire kahise twubake kazoza umvisho n'igitangaza gukira ibintu bibiri kuko naho nari nakizi ca mon père biologique sinabona namba ingene ico kuri data yandeze nzogikira kuko cari caranyishe ubu nohaguruka nkavuga nti ngiye kwitongo ntiyagira uvuga ati so kura uyo mwana ngo gusa iwacu hano nkakishobora kuvuga iryo jambo kuko arazi ko vyanyishe kandi twarasabanye imbabazi ni Imana ikuraho ibikomere ni Imana isubira ikunga nivyo ni Imana itaraba igihe bimaze ntiraba igihe bimaze kuko bimaze imyaka myinshi mugabo hari ikintu nabwira abantu kugira Imana igukize kandi igukize ibikomere harimwo panini ya nyene kugwara ifo kubishaka mbega urabishaka kuko hari igihe uhura n'ibibazo hari igihe nko mu mashengero wanashaka dukora n'amakosa akaduhana natwe tukabireka ko tudakeneye turatuguma muri vya bihano bisaba kwenda guhaguruka ukavuga uti ndashaka nukuri mumfashe ndafise ahantu ndi muri gouffre ndi mu kinogo nifuza ko mumfasha mwese mukankura Imana nayo bica bigenda birakurikira donc byose vyavuye kugushaka kwa narabisengera nasaba Imana kuko umunsi umwe nariravye nsanga ndi mu gupfa nibikomeye none nzokwama muri ivyo bige nzokwama muri ubu buzima bubishe bumeze gutya ntibishoboka ngomba guhinduka gutyo Imana nayo kuko yaradushize mu ntoki ikintu ca hitamo ushaka iki ubupfu ubugingo no gushaka la volonté Imana yaduhaye ako kantu hari igihe mpora ndakabona nka piège kumva umengo ko Imana itaduhitiyemo ko yari izi ko byiza kuri twebwe mwe idusaba ngibi vyose kandi kimwe cyose gifise consequence yacu hitamo Imana iramfasha Imana yarafashije Ngabire gukira ibikomere byo mu buto bwiwe byo mu bwana n'umusi Ngabire bamuhaje papa wiwe avuga ati ndabishimira bose c'est officiellement mes pères ego tu as la chance d'avoir des parents ndafise père biologique ndafise na père adoptif abantu bose ndabakunda malheureusement ntibakiriho yaba bari bahari nabayambira nkababwira ingene ndabakunda kuko bose barakontribuye mu cuyu muntu muri ko murabona ari umwe yatumye mbaho uwundi arankuza arandera impindero umwe yakoze suite y'icuyu undi yari yakoze rero kwera nahabohotse numva mfise umunezero ndabwira n'abana banje mbwira nti ndimwe mwaragowe moi je suis beaucoup plus spécial kurusha mwebwe abantu bati habaye mfise papa babiri na mama babiri kwera urumva mu bupfuvyi bwanje maze kubura abavyeyi narezwe n'umumama yambereye mama koko kandi ni mama wacu sanzwe ari muvyara wa mama wanje mugabo uno munsi niyo mpamagara mama donc un certain moment mu bupfuvyi bwarahavuye ndibagira nuko ndi impfuvyi ko numva ntari bwubaka kuvuga ngo papa na mama ntibahari kandi bose numva ndabafise
rero nko mama yambereye mu mama cyane gose gushika naho abana banje none munsi bakimubaza bati none mama mu nda yawe yarameze gute ntibazi ntibazi ko ubwo ndiko ndagereza ndiko ndavintroduza buhoro buhoro kugira ntibagire shock ntibibamena umutwe bibazibaza ati none mama mbwara ducanganye none ninde yakuvyaye wewe muraba ninde sishaka ko bacanganya ikigo shaka ko baba muri urwo rukundo umuvyeyi bakunda umuvyeyi akunda abuzukuru biwe nabo bagakunda umumami wabo rero urumva uno munsi warumbajije ikibazo cyuko ngo uno munsi mvuga ko ari papa ndabavuga bose ndababwira je suis spécial je Imana yampaye double portion y'abavyeyi uri mu bahiriwe ufise abavyeyi babiri kandi urashima Imana ko yahagukuye aho hantu hose yego uno munsi Ngabire twashaka kumva Ngabire ngena merewe Ngabire uno munsi amerewe gute avec la famille nini gose naho rambwira umugabo wanje avuka mu muryango w'abana 10 hama nkambwira nti shawe warahiriwe ubu rero dusigaye tubwira ati wari utwo dusigaye tunganya hariho mon petit frère tuvukana kuri mama aho n'abandi ba frère 8 abo bantu bose je ndabashize hamwe nous sommes nombre de 10 donc vous voyez mva mu muryango munini cyane introduction ko nayitanguye siko turiko turayiheza mva mu muryango munini urumva ivyo bikomere byagiye bibandanya ndubaka natanguye kwibaruka umwana ndi nkumi nico cabaye igikomere gikomeye cyane gose naciyemo kuko kuvyara donc ubaye rejeté n'umuryango kubera yuko ntukwemeye nk'umwana hanyuma birashika ndaja muri relation nziza gose novuga ngo yari iryoshe mbwa kubera nayo nyene nabaye rejeté nayisubira kunkomeretsa cyane nka cagihe nabaye rejeté kuri papa bica bituma mbaho ubuzima buri vulnerable novuga iyo umukobwa yanse ucenyaza ngira ngo birashikira n'abahungu ukaba muri relation ukaba rejeté bigaca bikwankira no kubaho ubundi buzima neza ugasanga watwariye mwinda nanje naronse ubwo buzima ndabubamwo ntibyari byoroshe kwishengero ryanje kubera yuko urumva nayo umukozi w'Imana meyo umukozi w'Imana yambaye umubiri 500 kwijana ari vulnerable umutima wewe waboze usanzwe uboze tugendana ibintu byinshi hanyuma umugabo mu nyuma za kuziramwo dote yanje iba nko muri 2014 etat civil iba nko muri 2017 ivyo ni byabikomere bikiriko bituma ibintu bigenda nabi ngira ngo nk'ibihanisha ngero ryanshizemo nayo mazemo nka 10 ans tabikorwa na kimwe nkora ndabikora ku ruhande ngabo nta ishengero itavuga ngo Ngabire akora iki canke iki ariko naho nyene narahagurutse vraiment ndabwira pastor banje ndifuza ndashaka ko mumbabarira ego narasavye ikigongo imbere y'ishengero igihe biba haheze imyaka hafi 10 ni mugabo ubu ndagomba kuyundimo ndagomba ku rugo rwanje mu hezagira mudusabe nimba hari makosa yandi dufise turasavye imbabazi mutubera abavyeyi twonge kwabera abana hama kandi n'iryo shengero ryambereyemo ivyo bintu kubera ryavyifashemwo neza sinigeze ndarivamo kandi ni kenshi nabibwiwe ngo vayi abantu barakubwira ufise Ingabire nararirimba ufise ijwi ryiza vayo uriya pastori sinzi ingene ameze si ivyo ni spirituel hari ahantu nkigwaye ntashobora guca gufatanya n'izindi shengero n'ibindi bibazo bindi ngiye gucreya ahandi hantu naho ndi ntarabimara donc nshishije bugufi kandi bituma nguma hahandi mpaka umunsi nabonye icyo kibazo kivuye mu nzira rero mu 2021 nifise inda y'umwana wa gatatu niho twahezegirwa mu rusengero mariage yacu yabaye dimanche kubera yari intahe nini cyane yari victoire y'imyaka myinshi cyane ikiba dimanche kugira ngo n'abavyumva babe benshi n'abakwiza inkuru babe benshi kuko abanyafrika turavuga cyane ariko kandi intahe ishikire benshi ahanini intahe ukwihangana kubabara ko birababaza iyo uri ahantu ucupiye ahantu uri mu kinogo utabasha kwikuramo ubwo nyene udatahurwa nawe udatahura byinshi
ariko imana irugurura urugi muri 2021 ndashobora guhezagirwa n'umuryango wanje, umugabo n'abana. Yari mariage spécial. Je ibintu by'iwanje byose ni spécial. Nta na kimwe kigenda nk'icy'abandi bantu bose. Ni ukuri nta na kimwe. Nama ntwenga ingene bamurahize ati uremeye ko n'umwana yitwa nakarigwawe. Atego ndabyemeye. Ati uremeye ko umwana wa kabiri nawe ari gwawe. Ndabyemeye. Ati uremeye ko n'umwana afise mu nda ari uwawe. Ndavyemeye. Navuze aha umugabo arahinda iratazopfa yari bagiye mu nzira. Rero yabaye rero ouverture yo gukira n'ivyo bikomere vya papa kuko ivyo vyaciye biza mu nyuma. Yumva hari muri 2021 2022 niho nashinze Igitangaza ishobora gufasha abantu kuri YouTube bazoyibona kuri page ya Nahimana Diodone. Rero niho umva n'ubu ndashakira kugira ngo nshobore kwinjira neza mu muhamagaro wanje no mu gufasha abandi bariko baraca muri ibi bibazo. Ntayanje ni ndende nshimye kwica ndayigize nto cyane gose kugira ngo ntacu uzonkenera kumenya byinshi azompamagara. Murakoze cyane. Twashobora kumenya Ngabire uno munsi. Eko ico sinangasa nacishuye uno munsi n'umama yakize ibikomere presque vyose gushika naho mfise n'isoni zo kubivuga. Kuko nanje ndacari sure shock y'ivyiza Imana ikora. Imana yashaka kugukiza igikomere c'ubupfuvyi. Imana yashaka kugukiza igikomere cyo kuvyarira muhiri wanyu. N'amajambo aba yaravuze byose bikawusa. Imana yashaka kukugarukana mu bikorwa vyayo bikwibagiza nuko wigeze kuba ahantu wipfuza ukakibura. Imana ikiza ibikomere vy'ubupfuvyi vy'umupapa tahari atabaye president ikagukiza igikomere c'umupapa yabaye president mugaga. Imana ndaraba ibintu byose yankijije. Uno munsi ndicaremwe gisha iryo jambo ndumva no rivuga nezerewe kandi ndagiye manje. Ndicaremwe gisha twiteguye gufasha abandi. Yego. N'ubusi Ngabire ni gihi yumva yiteze inyuma yo gukira uwo munezero afise utuma bimutera n'isoni kuvuga. Uwo munezero afise yumva afise ishaka ryiki ashaka gukora iki? Je misi sigaje ko wanze gukorera Imana gusa. Gukorera Imana ni kunini ni gufasha babana. Nimba hari abazoza kugakiza wanashaka rero n'abo bari mu gakiza ngaba bahwereye. Je narabibayemo. Nifuza ko intahe yanje igera kure hashoboka kugira ngo ishore yaba byo shoboka no kwandika igitabo nkandika canke tukagira filme nuko intahe ari ndende bisaba ko umuntu azaracagagura bivanye kuko murumva kwitusha ku madomene menshi. Ico je nifuza ni gutabara abo bantu bose noshobora bariko baca mu byo je naciyemwo simfe nkabisimbuka nkabandanya kuba muzima kuko hari abariko barahapfiye. Hari abantu nk'ubagira biyahure ko bagiye kumenya ko papa wabo atariho. Hariho nk'umukobwa ariko ariyumvira ingene agira yica umwana parce ko yaje kumenya ko yatusamye inda. Hariho umwana agira hagarike mariage kubera yuko yabuze icyo ashira kuri invitation atazi n'ijambo bazovuga bazomwitirira. Shaka gukorana nabo bantu bose kugira ngo ivy'Imana nico Yesu yari yarabwiye Petero ati nagusenge kugira ngo niwamara kurama uzoshobore kuremesha abandi. Donc muri faze yo kuremesha abandi. Muri faze yo kuremesha abandi usenga Imana kugira ngo yigushikane kuri iyo faze ishike ubibemwo ubuzima bwawe. Byanatanguye. Dushaka gusozera kino kiganiro tubaza Ngabire ivyizigiro by'inyuma y'ubuno buzima. N'ibihe bindi vyizigiro ufise. Mbega Yesu uwo mwami. Ikibazo nkunda kubaza kenshi ndakibaza ngo uwo mwami uno munsi ubumva unezererewe urafite ibyo ushaka gukora inyuma y'ubuno buzima. Uwo mwami naho mwiteze guhura wowe wibaza ko kwifata gute? Ico rero umva nico dukorera twese tukora tuzi yuko aha tuhari do passage. Inyuma yaho ibitsibo vyanje ni ibinyene ni ibi byo ndiko ndavuga byo gutabara abantu nta nikindi ngisaba Imana kera nkibona ingene Imana irikingirira neza harageze ahantu yazicengerangira mfe ati sindamuka. Imana ntijya isezerano. Imana ntiherana.
ndavuga eske Imana ubwo ntiyobira ikingiza ibintu cyose kugira ngo mpfe byose bitunganye nze ngende vuga ngo nta kintu na kimwe yamperaniye senze numva sivyo ahubwo ubuzima buratanguye singira mpfe ubuzima buratanguye uwo mwami ndamwiteguriye cyane gose ariko haracyari iminyago hano mbwirizwa kugenda ntwaye ndamwiteguriye pe genda amahoro naburya atagira kugira ngo ankize ibintu byose yego aranezerera ugakiza aranezerera umwami yego cyane uranezerera ko nzohura no n'umunsi umwe yego cyane 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 gose cyane gose yego ni igitangaza n'ukuri jewe ivy'Imana mbona yankoreye ni igitangaza abandika ibitabo baba bariko baratwumviriza boza bakamfasha tukandika kugira ngo tuvyandike mu Kirundi nje ndi umuntu akunda cyane Kirundi sinifuza ko nokwandika igitabo mu Gifaransa gusa cyangwa mu Congereza gusa mu Kirundi kitafashije bene wacu bariko bamererwa nabi hari abo nakira muri biho n'ukuri si bake ni benshi umuntu wese asavye nimero telefone yanje arayironka ni vyinshi nabayemwo ni depression ariko ivyo bintu byose no munsi ndi umuntu abishingira intaye nkavuga nti umwanya Yesu atarazi umwanya Yesu ntaramubona ngo ndamusanganire mu bicu canke bice mu rupfu ngomba gufasha bene wacu Satani ashaka kwica prematurement kubera ibi bintu bariko baracamo yego rero uzondondera nzamwitaba akoze cyane yego Imana ibakomeze Imana ibashikane ku byo mwifuza ibarongore ibereka inzira nziza mukwiye kubafashirizamo kandi turayifurije umugisha murakoze cyane yego ni na hano tuje turangiriza ikiganiro cacu duheje kumbiza Intahe ya Ngabire twumvise ko ari Imana ihambaye ni Imana ikiza umuntu itaravye igihe vyomara itaravye igihe vyotwara ikiguzi vyotwara akaba ari naho dutera intege abantu bose bariko baradukurikira baciye mu buzima bubi baciye mu buzima bumva umenga barihevye barabahevye nta nshuti nta muryango mwumvise inkuru ya Ngabire nuko Imana yamuhaye umuryango munini kandi ubwa mbere ari umenga uko byatangwe siko vyaheze mwumvise ko biheze biryoshe gose biheze Ngabire ari umuntu ashikamye mu kwizera Imana kandi biheze Ngabire afise abapfa babiri n'abana 10 bavukana mwakoze kudukurikira ubuntu bw'Imana bubane namwe Imana ibagirire neza namwe aho muri hose muhezagirwe